General Sivili yanzwe arongoye ama operation mu gisagara ca Uvira, uyu yamaze guhagarikwa. Ahagaritswe mu gihe haraye hatangajwe ku mbuga bumenyi zitandukanye yuko inyeshamba z'u Rwanda zamaze kwigarurira igisagara ca Uvira. Nivyo koko uyu General Sivili yoba yahagaritswe? Mbega igisagara ca Uvira coba camaze kwigarurwa n'inyeshamba z'u Rwanda? Reka ndabaha ikaze muze mubane natwe muri kino kiganiro kigufi tugiye kubashikiriza muri kino gitondo co kuri uyu w'icumi Kigarama umwaka wa 2025. Mbanje kubaramutsa mwebwe mwese abakunzi ba B-Info ndetse namwe muryango mugari wa B-Info Plus aho muherereye hose, ndizera ko umwaramutse impore. Ariko nubwo biruko reka duhe epole bamwe n'abandi mwararanya amakuru yuko Uvira yafashwe maze bigatuma murara mutameze neza. Nimuze rero tuganire tubabwire ukuri kw'ibyabaye hano mu gisagara ca Uvira. Hari haheze iminsi ibiri hariko havugwangwa yuko inyeshamba z'u Rwanda vyanka vyakunda zitegerezwa kwigarurira igisagara ca Uvira bitarenze itariki 10. Ayandi makuru akavuga yuko inyeshamba z'u Rwanda zitegerezwa kwigarurira igisagara ca Uvira bitararenga kwigenekerezo rya 15. Bamwe n'abandi bikabatera urujijo ndetse bakibaza impamvu izi nyeshamba zifitiye icizere kingana ukuraho magingo twari dusanzwe tubona igisirikare cy'u Burundi ndetse na Wazalendo bari bazibijije iyashu kuva mu kwezi kwa kabiri gushika ku kwezi kwa Kigarama zino nyeshamba zitarashobora kwigarurira igisagara ca Uvira. Twarabibonye mu ntango z'indwi twarangije aho zino nyeshamba z'u Rwanda zagiye zirananizwa biteye ubwoba, aho zanatakarije n'abasirikare batari bake ndetse n'ibigwanisho bitari bike. Aha ndavuga muri za Katogota, Kamanyora, Kaziba, Mwenga n'ahandi henshi hatandukanye. Ariko ku munsi w'ejo twagiye tubona ibitangazamakuru vy'u Rwanda, ndashobora kuvuga nka Rock Entertainment, Scovia n'ibindi bitandukanye batangaza yuko inyeshamba z'u Rwanda zamaze kwinjira mu gisagara ca Uvira. Aya n'amakuru yatangajwe n'ibitangazamakuru aho vyemeza bigatanga n'akareresi yuko inyeshamba z'u Rwanda kuva saa 2 y'ijoro yo kwigenekerezo rya 9 Kigarama zamaze kwinjira mu gisagara ca Uvira. Ivyo vyabaye mu gihe hari uruhagara mu gisagara ca Uvira, urwamo rw'amasasu rutandukanye ndetse hanagaragara n'amareresi y'abasirikare ba FARDC bisa nkaho bariko barahunga igisagara ca Uvira. Umuco w'ivyabaye ku gisagara ca Uvira ku munsi w'ejo niwo wuyu tubazaniye. Magingo aya tuvugana inyeshamba z'u Rwanda ntabwo zirigera zihonyoza ikirenge mu gisagara ca Uvira. Ndabisubiramwo, magingo aya ndabashikije kino kiganiro turi season n'iminota 50 yo kwigenekerezo rya 10 Kigarama mwaka wa 2025. Inyeshamba z'u Rwanda M23 ntabwo zirigera zihonyoza ikirenge mu gisagara ca Uvira, nubwo ibitangazamakuru bitandukanye biza vyamaze kubitangaza ndetse na bamwe bo mu banyamurenge baza batanguye kurimba indirimbo z'amashimwe bashimira Imana berekana yuko Imana yabo yamaze kubagabira igisagara ca Uvira. Impamvu batangaje ibi vyose niyo tuje kubabwira. Uyu mujenerale yarasanzwe arongoye ama operation mu gisagara ca Uvira. Amakuru dufise aremeza yuko nawe yahawe amafaranga y'anyeshamba z'u Rwanda kugira ngo azifashe ko bazoshobora kwigarurira ikino gisagara ca Uvira. Ibi twakomeje kubisemerera kuva kera twerekana yuko abarongozi bo muri FARDC basanzwe bari hano mu gisagara ca Uvira badapanze neza. Notanga uburorero bugaragara twagiye twerekana mu kwerekana yuko bano barongozi badapanze. Ku munsi wa gatandatu twarerekanye ingene imodoka yarikuye ibigwanisho hano muri 33e region militaire isanzwe hano muri Uvira
yariko ibitwara muri Kamanyora yarashwe na drone y'u Rwanda. Ivyo abantu benshi batashoboye kwibaza impamvu iyo drone yamenye ingene muri convoy yariko iragenda muri Kamanyora yashoboye kumenya imodoka yari isanzwe irimwo ivyo bigwanisho. Iyindi mpamvu dushobora kubereka igaragaza neza yuko aba barongozi bo muri FARDC batari bapanze neza ni yuko twakomeje kubona abasirikare ba FARDC bariko baragambanira abasirikare b'u Burundi bitari bwigere biboneka hano ku butaka bwa Kongo. Ariko twarerekanye impamvu aba basirikare ba Kongo bariko baragambanira abasirikare b'u Burundi ndetse harimwo n'abawazarendo mu kubatera amabombe mu birindiro bari basanzwe barimwo, ndetse hamwe n'ahandi byaragaragaye aho abasirikare ba FARDC bahindukirije amakano ku bawazarendo ndetse n'abasirikare b'u Burundi. Ibi bikaba byateye urujijo abantu benshi batandukanye, aho batashobora kumva ingene abasirikare b'u Burundi bagiye gufasha abasirikare ba Kongo maze bigahindukira abasirikare ba Kongo bariko bararasa abasirikare b'u Burundi. Wazarendo ntabwo yashoboye kwihanganira uyu mwifato, barakomeje gutanga ibirego vyabo ahatandukanye kugira ngo barabe yuko bashobora gukugwa ko uyu mu generale yarasanzwe ayoboye ama operation hano mu gisagara ca Uvira. Ku munsi w'ejo igenekerezo rya 9 niho byari byateguwe yuko uyu generale yararongoye ama operation hano mu gisagara ca Uvira ashikiriza icese kino gisagara inyeshamba z'u Rwanda. Uburyo babikozemwo bahaye amafaranga abene gihugu batari bake, ndetse babahereza n'ibiturika baje gutega mu micungararo itandukanye hano mu gisagara ca Uvira, haba mu masoko, haba mu mabarabara hasanzwe hahurira abantu benshi, haba no mu buzu bw'ubunywero ndetse n'ahandi hatandukanye. Twarabashije mu biganiro byacu byo ku munsi w'ejo yuko hari hamaze gutegurwa ama mine antipersonnel agera kuri 6, ariko kandi harimwo n'abarenze 18 bari bamaze gufatwa bariko baratega ibiturika. Ibi byaciye bituma uyu generale asaba abasirikare bose ba FARDC bari hano muri Uvira yuko bahava. Imbere yuko asaba abasirikare bose bari muri Uvira yuko bahava, nuko yaramaze kubona yuko imikenyero yiwe yamaze kuja ahabona, kukaba nkako leta ya Kongo yari yazanye abandi basirikare baje bava Kinshasa kugira ngo baze kugombora abari basanzwe bari hano mu gisagara ca Uvira. Babisabye kubera ko bari bumvise akamo k'abawazarendo yuko nkamwe uyu mujenerali batumukura muri Uvira ibintu bishobora kuyangara, maze bakibuka gufata ingingo ataco bahindura. Bamaze gusaba yuko abasirikare bose ba FARDC bari hano muri Uvira bahava, abasirikare nyamwinshi barashoboye kumvira itegeko ry'abakuru maze barava muri Uvira, nkuko mwagiye mubibona ku mareresi atandukanye aho abantu basirikare bariko berekeza ku kivuko kugira ngo bashobore kuja ikareme. Magingo bamwe bumviye amategeko, abandi barananye bararahira bararengwa yuko badashobora kuva hano mu gisagara ca Uvira ngo kiretse bahabatsinze, ngo nta musirikare ahunga urukambye. Abasirikare ndetse n'abamwe mu bawazarendo nibo bagumye hano mu gisagara ca Uvira. Ejo rero masambiri y'ijoro, ndavuga ku igenekerezo rya 9 Kigarama, niho hatanguye gusohoka amakuru ku bitangazamakuru by'u Rwanda ndetse n'ibindi bitandukanye vyemeza yuko igisagara ca Uvira camaze kwigarurirwa n'inyeshamba z'u Rwanda. Mu kurekura ayo makuru nuko bari basanzwe bazi ico bavuganye na generale ari charge des opérations hano mu gisagara ca Uvira yuko ajya amasaha ariyo inyeshamba z'u Rwanda zija kwinjira muri Uvira. Ntibigeze bamenya yuko uyu generale yamaze gushigwako intoki ndetse n'umugambi w'izinyeshamba washoboye kuburizwamo. Magingo aya rero turiko tubashikiza kino kiganiro, ndabibutse yuko turi kwigenekerezo rya 10 Kigarama mwaka wa 2025, nta nyeshamba y'u Rwanda
M23 canke RDF ndetse na Twigwaneho barigera bahonyoza ikirenge hano mu gisagara ca Uvira. Kumbure ibintu birashobora guhinduka umwanya n'umwanya, ariko mumenye ko magingo aya atanyeshamba nimwe y'u Rwanda irahonyoza ikirenge hano mu gisagara ca Uvira. Reka mbe ndagarukirije ngaha, kumbure haracari kare. Ndabasabe muze kugumana natwe kuri B-Info canke na B-Info Plus, tubaza kubashikiriza ibintu uko bikomeza kugenda hano mu gisagara ca Uvira. Ukaba udukurikirana utaragira sabone, kandi gusabe ubikore kugira ngo udufashe kwagura umuryango wa B-Info ndetse na B-Info Plus. Mugire umunsi mwiza ndetse mukomeze kugira naho muba mwubahwe. Ciao ciao.